Bakunzi ba B-Info aho muherereye hose ndabaramukije, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe ndetse n'imiryango yanyu yose. Ndabaramukije nizera ko muri impore kandi ndanabaha n'ikaze muri kino kiganiro cacu tugiye gukorana no kwita kigufi aho tutaza kuva cyane mu gihugu ca Kongo. Nako mu gihugu ca Tanzania no tuza kuganirira, tuza kuraba ingene President Samia Suluhu ariko magingo ayatuko tuvugana ariko ararahira imbere y'abatanzania n'amakungu yuko agiye kongera kuyobora igihugu ca Tanzania. Ariko imbere yuko tugaruka kuri ivyo birori, ndakomanda bamenyeshe yuko Son Excellence President Evariste Ndayishimiye yazindutse afata indege agana mu gihugu ca Tanzania kuja gushigikira cyangwa se kuja gutera iteka ibirori byaho President Samia Suluhu aja arahira kongera gutwara igihugu ca Tanzania. Imbere yuko rompa ikaze musanguzi mwenza, ndagomba nabamenyeshe yuko imyigaragambyo cyangwa se imigumuko iriko irabera mu gihugu ca Tanzania iramaze guhitana abigaragambya benshi cyane gose, aho ibitangazamakuru bitandukanye bitariko birahuriza ku bitigiri biriko biravugwa byo bamaze kuhasiga ubuzima. Hari abavuga yuko bamaze gusiga ubuzima abashika 2,000, abandi bakavuga yuko ibyo 2,000 birenga, ahubwo byababa ibihumbi, nako byo biri hagati y'3,000 n'5,000. Reka rompa ikaze musanguzi mwenza kugira ngo tuze kuganira kuri kimwe n'ikindi kuri impejeje kubabwira kubiriko birabera hajya mu gihugu kibanyi cha Tanzania. Mwenza ndagwa ikaze. Amahoro cyane, amahoro no kubakunzi ba BF amana n'abakunzi badukurikirana kuzindi mbuga twabaducisha ko amakuru. Ndabwiye ni amahoro kandi bareme. Mwenza, ego wamenye yuko President wa Tanzania Samia Suluhu aya magingo yatuko turavugana ariko ararahira ibirori byo kurahira byatanguye? Ego namaze kubimenya kandi ko bigenda neza. Umutekano warinzwe kandi nta ukwijajara agenda kwegera aho ariko arahirira kuko aratunze cyane. Ego aratunze mu by'ukuri, nabo bari kubigaragambya kuhegera wagoguru. Ni mu gihe nazindutse ndiko ndabona ibitangazamakuru byo mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda bivuga yuko ngo ivyo biro byo kurahira ngo biza kuba mu ibanga ntangire, ndetse yuko ngo atana abantu baza kwemererwa kwinjira muri stade, ngo atana batumire yashoboye gutumira kugira ngo baze kumutera iteka mu birori byo kurahira. Sinzi ko nawe amakuru ayumvise, ucugira nisho tubwiye ku nimba ayo makuru ari kuri cyangwa ari binyoma. Bariko baravuga navuga ko ari binyoma kubera ko utuvugana na nyiri cyubahiro mu gihugu cy'u Burundi yashiteyo. Ni yari mwate itekerezo birori byo kurahira kwa Samia Suluhu Hassan ni yari. Abo nabo bagenda bavuga, tuvuge ko bavuga yamwe kuko bari babiteguye bazi ko byogenda uko babyifuza. Byateguwe n'Abanyarwanda, hari n'amakuru agenda agaragaza yuko byateguwe muri ambasade y'u Rwanda, bitegurwa n'umwe mu Banyarwanda, ambasade y'u Rwanda ko yabifitemo uruhara runini, nubwo batanashobora kugaragaza ko bashobora kumwirukana izaramuka bigaragaye ibimenyetso byagaragaza. No kumenyesha yuko ibiko biba muri Tanzania nta muntu wabikeba ko cyane cyane ko nta mwanya tugomba kubikorera akazi. Muze tugomba kubikorera akazi nuko tubitijya n'ino tukabiraba mbega bigamije iki, byadananye kuki, kubera iki bagomba yuko ubutegetsi buhinduka bigatuma n'igihugu gicamwo ibice kandi ubumwe bugatuma Abanyatanzania n'Abanyazanzibar, Tanganyika na Zanzibar babandanya batera imbere. Ibyo rero dufata bijya n'ino kugira ngo tubikorere ko dusanguzi canke analyse kugira ngo turabe icyo ibyinjije inyuma kubera icyo agomba kubikora mu buryo. Rero twabishika ko dati abadukurikirana bakamenya iyo ino manifestation ikiragana. Ego. So turamaze kubyerekana ibitangabo byinshi, ariko umbabarire kuri inshuro tubigarukeko. Turabona n'abantu bafise urukoba gwera, abazungu bariko baraturira amapine muri Tanzania. Ni nyuma yaho hamaze gutangarizwa yuko abigaragambya igitiginya mwinshi kigizwe n'Abanyakenya, Abagande n'Abanyarwanda badasubiye inyuma.
ni nyuma kandi yo kumva yuko imyigaragambyo yateguriwe muri ambasade y'igihugu cy'u Rwanda hajya mu gihugu ca Tanzania. Mu kiganiro twashyize ubuheze hariho wanditse ngo umuti wa Tanzania warahejeje gutorwa, ivyo muvuga ntaco biza guhindura ngo kubera yuko abahima baramaze gutegura uwo mugambi kandi baramaze kubushikako ku bice birenga 50% Mwenza. Iyo commentaire ivuze kwiki? Iyo commentaire cyo ndayivuga ko kandi narabibonye no kumenyesha yuko umuntu ashaka kugira icyo ategura akajya hejuru mugabo ntamenye ko no munsi hari wundi. Igihe babukaranga hari ababa bari hejuru y'urujo n'abandi baza munsi y'urujo. Ibyo twari kwiyumvira hari n'abandi babyiyumvira bakabona bati mbega ibi biriko birava biriko birajyahe. Abanaliste baba bari mu gihugu hagati canke mu biro by'umukuru w'igihugu barabe ibihe n'ibindi baba bahari habari abahinga mu bya politike n'ibituvuga n'ubu nka jewe nabo n'abanyumva bose bumva ko n'umunyapolitike. Rero bamaze kunyumva ko n'umunyapolitike ubu nka neva ashobora kubahamagara akavuga ati mwe turumva yuko wanariza neza ingo wicare ngaha bakaza kumuhanuza ati nurire ijambo kuri ayuko igiki kinyegeza inyuma. Rero ibintu by'abahima babizi kuva kera. Rero ko babizi kuva kera no kubwira yuko bamaze kubitegurira umuti wabyo. Cyane cyane umuti wabyo watowe igihe abarundi bagenda kwa Mandela. Cyane cyane igihe rero bagenda kwa Mandela menya yuko muri kano karere abarundi aribo baciye baba bari hejuru kugira ngo bakingire ibihugu byose by'ababantu. Rero ibyo by'abapirehima wibuke ko hari n'uherutse kwandika akantu wayibuye muri wanyu muri CNDD-FDD yanditse ati icishinga kiracayirimo. Nzakano ko wakabonye. Narakabonye. Iryo jambo yavuze umenye yuko nimba waragasomye kajya kantu kagaragaza yuko ibyo bikira byose babizi. Mbega urazi kugenda haje ukikina amatavu ukikina amatavu yuko uragira abakuzi yo kugera igihe ugasanga uye ku kintu utazi nawe rishinze byovye. Nicyo gituma rero no kubwira ko izo bahima bagira niyo babitegurira n'abandi barahari. Ariko gusa no kumenyesha yuko iriko biragenda nk'ujya ko muri Sudani kuko muri Sudani barabikoze babishika ko bivanye n'iki bivanye n'uko baronse intege n'ibihugu byinshi kandi abantu bari muri kajya gace akaba atari benshi bakunda politike bo bari baramaze kutabona. Ubwo no munsi ariko harabaye intambara zizotuma ibyo bibajije atari ko bigenda. Kuko uko nuje u Rwanda rutwawe cyangwa Uganda rutwawe ikindi bindi bihugu bizotwagwa kubera ko abantu baho bace bahaguruka. Bizomera nk'uko mu Burundi. Rero muri Tanzania tubigarutse ko menya yuko bajya abazungu uri kurabona bajya abazungu bahabwa amafaranga kugira ngo baronke icyo bita bajya nabo bita ba activiste. Aba activiste ni ukuvuga ba influencers bahabwa amafaranga kugira ngo bagaragaze ibiriko biraba kugira ngo bitanga mu rwego mpuzamakungu mu ginoti yabayiriye bagire ibyihebe byo kuvuga ngo ukanabumenyi no kuvuga ngo ukanabumenyi ibyihebe bibako. Rero kuvuga abo rero byihebe byo kuvuga ngo ukanabumenyi babyari inoti kugira ngo ikore akazi runaka bivanye n'abakurikirana baba bakeneye inkuru zisanzare hirya no hino. Uko babigize muri Kongo babyamamaza niko bagombye kujya muri Tanzania mugabo batavuga bati cyo dukura muri internet. Bagerageje guhakinga internet ari ubundi buryo bakoresha ariko nizabagiriye neza bakoresha ama VPN mugabo nayo connection wapi ziduga fo sana. Rero ibyo bariko barabikora kugira ngo bikunde bace bagaragaza icyo bita propaganda bajya abantu bose ko bavuga bapfuye ahubwo icyo mbona nta bantu barapfa muri Tanzania. Abantu barapfa kandi tuko turabona ibiziga bagenda bateriye Mwenza bivanye icyo bavuze ni nta bantu barapfa muri Tanzania akakano kumbe neza. Ibiziga ni byiza kubibona najya amafoto uri kurayabona ariko mbega inyuma y'ibyo bintu biga kandi iki urazi igituma ngombe kuvuga uko
bariko bagerageza kwerekana yuko ariko harapfa abantu benshi kugira ngo bikunde habe kugongana hagati y'igipolisi n'igisirikare ku buryo igisirikare kitagifata ubutegetsi. Rero bamwe mu basirikare bari bateguye ko bazoca bakurikirana abenegihugu ngo bafate ubutegetsi, baramaze kubiyamiriza kubera ko hagaragaye yuko abasisiyemu ari benshi, abatadema ari bake. Rero Tadema atagerageza kwifashisha ba influencers n'abanyarwanda n'abaki kugira ngo bagaruke banyine bashobora kudomina abasisiyemu. Baca basanga rero abasisiyemu bamaze kuba benshi kandi barabiteguriye. Nico gituma usanga umunyagihugu ku wundi ari we ko barashwana. Umumasayi araza yakubita ubutari umumasayi bagaca banigana. Uriko kunigana rero barinda kwitana. Turiki uriko rasamburira igihugu musisema avuga ati twe turiko rasamburira igihugu. Kuba nari mu mahoro wewe ivyo biriko arondera ko ubundi ataraza kazuru rizo bariko nazo bari uri mu ijuru ngaza n'ibishata kuko nova mu ijuru ndazi nimwo mwemera byovye. Atari wewe uriko murarondera ko hagiye undi muntu w'umukuru w'igihugu mushigikiye mwebwe. Ugatenda ko dushigikiye atiza ko umukuru w'igihugu gaho hantu rero ariko arasana uko gufasaba n'ubwo ngo n'inzego z'igihugu ziko zirika abantu uko ariko ari bagiriza ahubwo bakeneye bari bagirize bigaruke bibe ibihano kuri Tanzania batangure kwinjira guto kwitakao. Ahubwo mwenza tukiraho nyene ndakeneye yuko dusesangura kino kintu ibitangazamakuru tujuru byo hakujya Kanyaru n'ivyo muri Kenya nabonye biriko birandika bitangaza yuko ngo abapolisi bariko bagerageza ngo kwegeza inyuma abasirikare kugira ngo bashobore kwegeranya ibiziga by'abaguye muri manifestation ngo bashobore kubishingura ntibigaragare. Izo nkuru zibazigamije iki? Nimera kugira bya propaganda kandi abari ko barica mu bantu nakubwiye bari ku ruhande rwo bavuga ko bagize bariko baragwanya leta. Abapolisi ko barica mu bantu ahubwo n'uruhande bari kwagwanya leta bimwe byo gutangira ibimazi hari abantu bari batanga ko ibimazi bakitwa nabo bari kumwe kugira ngo bigaragare yuko ari abapolisi bariko barabica igipolisi bariko babikora bakataba biresera igipolisi. Ivyo rero mu byumve kariko biko biragenda abapolisi ba Tanzania ntaco bateko barakora kugira ngo bashobore gukingira abene igihugu bana babudije nta n'amasoko ariko adugura neza kugira ngo ntihabe birara mu masoko ngo bitabane. Rero abatagenda bambari mu polisi shasha kuba babigira muri Kongo niko babigize naho muri Tanzania kugira ngo bigaragare ko abapolisi ariko barica kumve n'abari kumwe nabo n'abari kumwe nabo bariko barabikora. Ivyo rero mu bitahuwe mugabo bamaze kumenya ingene bariko barabyirinda nubwo byari zagira batanga gatoya hariho abahinga bamaze gushikayo ariko arabereka ati nimurabire kuri iki bace bakurikije ibyo bitari amakode burya hari hano babyigiye nirwo urambaza babyigiye hanaka ndazi wahumvise. So umwenza tugaruke rero okuri bino birori byaho President Samia Suluhu ariko ararahirira kongera gutwara igihugu ca Tanzania. Baramutoye ibice 98% kwijana mba nihenze 97 ya n'abatanzania bamutoye. Ariko kandi ku rundi ruhande hari abandi batanzania bari mwibarabara bariko bamuyamiriza ndetse bakiyamiriza n'umugambwe wiwe asanzwe akomokamwo. Biraca biherera hehe ko uyu president amaze kurahira? Ari kintu bita mu Faransa domination. Iyo domination rero niyo ica itangura gukora no kuvuga ufise amategeko mu minwe watakora amugabye ku mategeko nayo gatamuhana no kuvuga ubu tuvugana bimwe ariko aravuga ngo hari umusirikare hariho ngabapolisi ngo batariko barumva ukuntu babigenza bamaze kubashyira ahantu yararangiye ababaye manipire bose ariko barondeba ko bari nabo babafashwe babaye manipire bateguranye n'uje mu generale w'u Rwanda. Ariko ibyo ariko bitangaza kubera ko ntibakeneye yuko ayo makuru aboneka kuko hari abatari babirimo kandi abari babiri inyuma ariko ntibari benshi. Bamwe bibaza yuko hari abandi bari kumwe nabo ariko bisanga basigaye bonyine uko byagenze gaha mu Burundi. Ni cya kintu cyosha bitari budane cyo kibona. So mwenza ibi bihe abatanzania bariko baracamwo biza gutuma Tanzania itera imbere cyane gusumba canke hari ibintu biza guhinduka mu mibereho y'abatanzania?
ubu no kumenyesha yuko amafaranga ya Tanzania ashobora kuba ari karangana n'ayo Burundi urazi ko ari hejuru yego aka kantu kabaye gashobora gutuma amafaranga y'amatanzania asubira kuba hasi no kuvugira rero ko barakora bariko bitambura igihugu no kuvuga ntibituma igihugu gitera imbere ahubwo bituma igihugu kibanza gusubira inyuma kikabone cyo bitabilite rero igitabilite rero ikenewe uno mugi agaheza kurahira acapanga inzego nakubwiye narigeze kwivuga mu makuru aheze imenya hari igihezo twarerekanye neza yuko amaze kongera gupanga karere ica bituma zimwe mu nzego za gisirikare igipolisi n'iperereza bahindura kugira ngo bazane ayandi maraso mashasha akora igikorwa ku buryo babandi bari manipire ashobore kubigiza inyuma ndavuga ku mibereho y'abatanzaniya bari basanzwe bafise ubwigenge budasanzwe aho bari bamaze imyaka ishika 59 batazi ikintu citwa intambara mugabo kantu gusa kamaze imisano kariko karaba karatumye Tanzania isa n'ihungabana ndetse ibintu bitari bike mu gihugu ca Tanzania biranononekara ndavuga rero mu mibereho y'abatanzaniya biraza kugenda gute baragumya bwa bwigenge bari basanzwe canke biratuma leta ifata izindi mesures zitorohereza umunyagihugu muto muto ingingo zamaze gufatwa bamaze mukuru w'igipolisi yamaze gutangaza ko abenegihugu bose bava bakagera ufise wapangishije umunyamahanga atagira ibyangombwa abivugira hakiri kare yanze kubivuga bazutamuhanana n'uwo muntu kuko abariko barafatwa barakubaza bati wewe wabahe iyo uhavuze bagaca basanga wawe undi yaragupangiye yari yaragutanze nawe udafite ibyangombwa bakamwagiriza hamwe ibi rero bigiye kugabanya ukwishyira no kwizana kw'abatanzaniya bamwe bamwe kuko ubu mu kibano bamaze kumenyana none kumenyesha yuko abasisitemu nibo benshi kuriko yabo bandi rero kubera abasisitemu aribo benshi igihugu inyuma ya kano kajagari kidosubira gifata intumbero mugabo kandi byari byiza yuko babicamo kugira ngo bagende mu rundi rugero muco twokwita urundi runganwe w'intwaro no kuvuga aha intwaro cyangwa rigatsimbatara abakabaho bafite icyo batinya n'ubu nk'akaroro bwa mu Burundi nta muntu yopfa kwiyadukiza ngo agiye mwibarabara akunda amagara yiwe wani bikunda kubera ko n'uwo muntu ugomba kuvuga ngo bagende gushyiraho wewe n'umuntu nka wa wundi yobaje avuye mu ijuru nicyo gituma rero baca bavuga bati ibyo bintu mwe mukeneye ni mubisabe hanyuma bizoza bukebuke kuko urabona yuko hari ukuntu bamaze kubaka sisiteme hari ukuntu bamaze kubaka sisiteme muri kano karere tuze kubibona gute sisiteme twovuga naho ampire hutu mbabare akukanda kamuko nye mwenzi cyane domination hutu mwenzi biriza akandi yego urabona mvuze ni domination hutu nayo ingene ihagaze baramaze kubona abariko batabiriza batuma habaye stabilité security bamaze kubamenya baravuga bati ni naka baramaze kwidantifisha abayenemi bamaze kwidantifisha abayenemi rero bace bamenya bati none tuzobagwanya gute harabaye kwiyunga mu buryo bw'ibanga nabo bigeze agomba kubishyira ku mugaragaro ingene abantu banakorana ikimenyamenya ni ukuntu nk'akarori umukuru w'igihugu cy'u Burundi yitavye ibirori muri Tanzania sinzi ko Kagame yitavye ahubwo geze n'ikintu nyibutsa ibihugu novuga u Rwanda Uganda Kenya ntabwo byigeze binamukeza yuko yashoboye gutorwa ku rugero rugana nka kujya muri ajya amatora icyo nanjye mpanda kubwira ariko wabonye wanuze wakongo nawe kongo na mukezi yaramukezi aridoha icyo mpanda kubwira ntibamaze kubaka nabo ampire utuma bane nakavuko nyene nabo bashigikirane kuko babonye bati bitashigikirana tuzosanga n'abuzukuru bacu babayeho umuhuza bwa bundi bwari kera aho umuntu umwe yaragira abantu ijana mwenza umbabare kandi tugaciye ko nubwo tuza kugakora ikiganiro cihariye inama yo kugira ngo bashobore kudestabiliza Tanzania iyi migumuko yo muri Tanzania yabereye i Nairobi ikoraniyemwo abaserukiye igihugu cy'u Rwanda Ubuganda
na Kenya nyene wanashaka iyo nama nyene harimo mu byo bigiye hamwe yari destabilisation ya Tanzania hamwe n'u Burundi alafu Tanzania byakunze u Burundi ubihamaherwa ngana gute u Burundi ntibikunda bivanye nuko abiyahuzi baraba benshi nuko bakenye kwiyahura bavuga bati bivanye niki bivanye nuko abarundi no munsi bakunda amahoro bakunda ubuzima bwabo nta byihebe biraboneka mu Burundi ibyihebe byari byabonetse 2015 nta biti biravuka kuko 2015 baravugutiwe bihagije baravuga bati oya twosubira nyuma y'imyaka 10 b'abantu baracyazibuka ariko se ko abagiye kudestabiliza Tanzania bavuye muri Kenya aboza mu Burundi niho zavuye mu Rwanda no mu Buganda n'ahandi uko bobigira kose menya yuko ari uwanditse ku mbuga ngurukanabumenyi yaranditse ati icyo womenya ibice 80% by'abajene byagenzi mu Burundi nimbonera kure nicyo gituma bidapfa gushoboka ako kantu kumve ariko no muri Tanzania na ba CCM ariko gusa muri Tanzania nta muriro bari baherutse nta muriro bari bwabone iyo myaka yose bari kuze 59 bari bwabone umuriro rero uno munsi bariko babona umuriro kugira ngo bavuge ubwa kabiri kuko ukuvuga iyo utavuze ubwa kabiri usanga bamaze kwijajara batutana impindo rero Tanzania yamaze gutana impindo izi yuko Bugande baheze umugambi wa Idi Amin ariko Kenya nayo igomba gufatanya mu kurema igihugu cy'abamasayi icyo ibinarabivuze wibuke cyo twavuga by'Akagera ngene babivuze Mwenza mfise impungenge mfatiye ku kiyago nakoranye n'umugenzi wanje ku munsi w'ejo aho yambwiye ngo afise ubwoba yuko bamwe mu bapolisi bacu bashobora kuba botanga inzira acambwira ingene yavuye ikobero ku mupaka yaravuye muri Tanzania araza muri minibus arinda shiki Bujumbura ata mupolisi numwe asatse iyo modoka canke ngo anake dokima iyo modoka kubera umushoferi yashikira abapolisi kababwira ko yihuta mu mabarire nembe bafumbatisha 5,000 bafatisha 10,000 bagaca bareka imodoka ikarengana iyo nzira nshobora kubona yuko bashobora kuyifashisha mu gihe bamaze kubona iyo faiblesse kwa tuyifise mu bizana na infiltrate ego ariko ari akantu ngoma nakubwire nimba ubona abapolisi bari kwibarabara bakakwibuka arengana naho uzo ufite inkoho iyo ijanye rinda gufatwa hari impamvu nabivuze uko Mwenza kwikingira bisumba kwivura ariko ukuntu kwikingira no gutaka imodoka yo zirenganye hari amakuru aba yamaze kugaragara urumva kavuze yuko hari ikintu yabonye urumva ko nawe yari uganiriye yarabinganiriye kandi ngomba kubikora ku kiganiro cihariye yego kandi ibyo nanje namaze kubibona kandi cyahonye nabigira ngaho mu gihugu nukuvuga urabona ubu ugenda mu Bugande canke Kenya canke mu Rwanda wanashaka uraca ikobero winjiye ku mupaka w'u Burundi baragucekinga ukarengana ego ariko ugeze ku mupaka wa Tanzania nyenye nikobero hari ukundi kuntu bakugenza ugatanga 5,000 by'amatanzania ugaca wirenganira nawe nyene ntabirebe oya mwenza jewe ndamaze gutembera muri Tanzania ibiheta ngaho bitari bike muri Tanzania bus bobo barururutsa ingenzi bagasaka imodoka bakaraba dokima mufise bakabona kureka mu kabandanya urazi kituma nakubwiye uko wowe winjiye muri Tanzania winjiye ugiye mu ngenzi muga muri Tanzania urahinjira rodoko atari tamburisha ufise atari kintu kimufise ufise inoti 5,000 uretse mu byo babihindutse genda maze kwati inshuro zitari nke akanda 5 kama Tanzania nk'iki kumbe nawe atanga igiturire rero ni igiturire nye ahubwo mbere mu Burundi bidanapfuma Mwenza wewe ko nabikubwira ndamvuga ibyambaye ko dewe nanze yo navuga ibyambaye ko nukuvuga 5,000 z'amatanzania ndarimenge 15 menga bakunda bitatu mu minsi heze menya yuko ari ngeze menga twari habese twatanga 5,000 kuza ugaturengana wigira
menya yuko rero muri Tanzania kuba barashoboye gutaka kujya hama bikaba byinjiye hari ukuntu byagenze ni nkuko buriko babishoboye kugenda mu Burundi ariko igituma uwavuze 80% kimbonera kure ngombe kukubwira iki mu Burundi ukaba uri mu buteye amakenga barakubona aba no mu Burundi baranukirwa n'umuntu umuntu sinzi nge nabanga ari amatari bafite numbaze hari bose bigeze gufata turi kumwe baramubaza uzananye he aho gutangura kutugumira ubwo nyine kikubadije wewe nyine uca wiyakiza tutara kutugumira rero nicyo bitono kubwira na polisi ariko barakubaza barakuraba mu maso akana cyumuroke reka tumureka rengana kuko barazi ni yuroyi yuko atari ntambwe ziruzotera barazi bati mwenza gusa icari gihari twa dukwiye gutanga impanuro ku nzego zitandukanye kuko iyo tuvuga ko tugomba gukora mu nyabune imwe muri izo nyabune iyo igize intege nke irashobora kuba yo tumi izindi zose zidebukirwa mbe urazi babarira gatoya ndakubwira akantu ngaho mu gihugu cy'u Burundi abantu bafite bakora iperereza ni benshi cyane kandi ntunabazi abo bita abainformateri ni benshi cyane benshi kugira ngo bipime wewe wonyene nimba ufite imodoka uzorondera umupolisi yambare civil baguhe mu iperereza baguhe umupolisi yambare civil atafata inkoho asambura ishe mu isashi hanyuma uzocupa ngari Bujumbura ugende usike Kobero niba sika batarakumenya ko wayitwaye tutanga inyishu bazi bituma nakubwiye uko uzobimbaza ikindi gihe so twigaruke muri Tanzania mu kurangiza ikiganiro cyacu ibirori biriko birabera Tanzania aho President Samia Suluhu ariko ararahira byo byitabiriwe n'abantu bangana gute mwenza abantu babyitabye n'abatari bake na cyane abari mu mugambwe wiwe byakozwe gute injiyeyo umuntu atafite uburenganzira bwo kwinjira injiyeyo ngo urumva ngo dewe ngo ni nakahoya injiyeyo umuntu azwi kandi umuntu atagiye gutera akadakara kandi wari cihebe muri mati kandi hariyo benshi muraza kubona amafoto mu mwanya injiye benshi bari kabisa ego benshi bana bijya babango ni bakeya ni benshi ego so hari abantu bamaze imisaba twidogera yuko ngo twaciye duhagarika kubaha amakuru yo kumengo rugamba mu gihugu kibanyi ca Kongo tubabwire gute turagaruka mu kanya turabahereza amakuru muri Kongo kuko ibiri mitwe bireka bigena imirizi ibiri nubwo haba hari icyo bihuriye ko na cyane cyane umubiri byose bifite umubiri mugabe kandi bifite imitwe ibiri bigaserekeza kujyana imirizi ibiri ntabwo kumvikana reka ndagushimire mwenza ego sinzi ko barorimo canka abirore nza ko mukurangiza ikiganiro cacu abiri arahari na cyane cyane ko ngoma nakubwire cyo ariko uravuga kujyanye n'umutekano mu karere abariko bakurikirana BF bamenye yuko abahima ampire hima iri mu buryo bw'ibanga kandi batangure gutahura yuko iyo umuntu amaze gutora ibuye agomba gutera nawe nubura gutora irindi buye ngo mutere bisigura yuko muri kano kare namaze kubona ko hamaze kubwami bubiri bikora Rwanda na cyane cyane ko hamaze kuvuka ubwami bubiri ampire hima na ampire hutu wana ampire utibaho ntayo nirabaho ngibuka ikomere ngo bagira ubwo bumwe mugabo bamaze kubona yuko bategeza gukorana bategeza gushyigikirana muri make mwenza jewe mu byo ndiko ndabona mu mareta ayobowe n'ababantu bariko bagerageza kwigisha abantu ko bagomba kubana mu butandukane bwabo nibyo ndiko ndabona rero uvuze ko bariko bashiraho ampire zabo ucumenga bariko bashaka gukumira abanirotike ikibazo kihari ngaho ugomba kumva nuko bitariko biragaragara ikiriko kigenda kigenderewe nuko ivyavuzwe na Olivier Nduhungirehe avuga abatutsi b'ikongo icyo maze kuvuga ngaho ubu barabyibuka bakabivuga navuze yuko banabihemba mu ndirimbo mugabo uriko uravuga ngo babane mu butandukane bwabo none ugira ngo mu Burundi hari leta y'abahutu uko tuzi ko inzego z'igihugu zicanzwe bivanye ku masezerano basezeranye alors wumva leta y'abahutu none ikiriho none kubera icyo bagomba kumukura ku butegetsi vuga uti bamwe bakeneye kwashira ampire hima kubera babona yuko ubuhari atari karaborohereza bagomba kumukuraho bashira ampire hima mugabo ubuhari uwo bakuraho ni ubuhari son excellence Vasi Ndayishimiye none numuki
n'umubantu yavuze ati igihe bo bari bagwaye kwashi ba Pacifique bariko bajya neza ego urakoze reka mbere danye ariko igihe bari bagwaye kwashi hari abanirotike bari kumwe mu ishamba nabo nyine bagwanye kwashi ariko cyo no kubarira cyo Kaura abantu bita abanirotike baribo ndabazi hari uwambaje muri commentaire mwenza yego commentaire yarengeje cyane ko sinaravye mu gatondo yambaje ati bwana musanguzi mwenza ni mbego buri umututsi yewe abaza jewe ko n'abandi umututsi none ko umututsi aho byanditse je namushiye ko ndi umurundi w'umunyafrika none mukiri cyure umututsi so mwenza reka tuyange ikiganiro cyacu urakoze cyane so reka tashimira aba badukurikiranye muri kino kiganiro wanizera ko uyu munsi tuzakwana mu biganiro byacu byinshi dukomeza kubaha ama update ingene biriko biragenda mu gihugu ca Tanzania ariko kandi mu mwanya muto cyane gose cadusimbira ku butaka bwa Kongo tubabwira ingene hameze twerekane bimwe n'ibindi by'imikenyuro iriko irahabera ciao ciao